bitwaye urumva kwangaza mugenzi we ntacyo bitwaye wewe akararamanga akabona yuko ari amahoro abandi bagowe baraye ubusa yamukuye mu vyiwe yamuturatuje yagize iki n'iki oya si uko bigiye kugenda kandi nababwiye ntibizohora bityo iteka kandi imana ntizokwama ishavuye ngo abanyakibi baba aribo biganza mu nyuma abagororotsi nabo baba ari bamira mu bibazo buri munsi oya siko bigiye kugenda ibintu bigiye guhinduka nababwiye ibintu byose bizohinduka byose bizosubira kuba ubushasha uko irumva ibyo mwari muzi byose ibyo babahenze byose ibyo babapomvye mu mitwe n'ibyo bababwiye bitari byo imbonerakure duga imisozi kuduga imisozi waratse navuze ko imbonerakure zose ziteza kuba zifatanya amaboko n'umubiri zugaye apana kwigira nk'abakobwa mwiregeza zugaye hamwe nyene bariko badefira avuga ati tira nahajya nuwo bicanganya mu mukonjiga verbe bikaboneka ariko agumye banga imbonera kwese kubona ikirembo uri ngaha oya imbonera kwe no kubasokuru babona mu myaka majana ati abuzukuru bacu aribo twebwe bazoba ari beshi twagura igihugu iyo nimbonera kure intare rugamba yarabona mu myaka majana 5 barundi kazi mwese aho muri mu mpande zine z'igihugu canke mu mpande zine z'isi mwese ndabaramukije amahoro atangwa n'umuremyi w'ijuru n'isi nk'uko bisanzwe ku mazina nitwa Bigirimana Nikora nsanzwe narahiriye kuba umwami mukuru no kuba umuhereje mukuru hariyongera koko ndi umuhanuzi kandi no musi kandi ni tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 hanyuma uno musi mfise ubuhanuzi bubiri bwonyene gusa bubiri mugabo imbere yuko mvuga ubwo buhanuzi ngomba mbanze nishure canke sigure gatoyi ubuhanuzi navuze mu ndwi zibiri ziheze ubuhanuzi navuze ku itariki 31 y'ukwezi kwa gatanu nariko ndahanura mvuga yuko abantu bose mbona badasenga bose bateko barasenga mu kuri mu nyuma abantu bahagaritse imitima bahagarara imishatsi mu nyuma babaza ibibazo vyinshi mu nyuma benshi barakunze kumbaza ibibazo nkushima kuvyishurira hamwe kubera ibibazo biba ari vyinshi cane gose ntushobora kurongenda bibaharurira ingene bingana urumva mvuze ngo nishure umwe nosanga nicaye ndiko ndishura ibibazo ngira ngo n'imisi 2 igahera canke 3 igahera mw'ico gihe rero ndabirindira byose ibibazo byose bikaza mu nyuma kubera na karemba nababwiriye hamwe mu nyuma rero nkashima kubishurira hamwe abantu bumva bambaje bati none ko tukubaza ni twishure nshima kwishurira hamwe uko nakare n'ingene mba nabitangiye hamwe abantu nkababwirira hamwe mwisi aho muri kwisi yose mu mpande zine z'isi urumva sinoronka umwanya uvuga ngo nze ndishura umuntu umwe wese ibibazo vyiwe ku gatwe kiwe ico gituma ndose akanya ndaheza nkavuga nti reka mbanze nishure vya bibazo ikibazo navuze nti abantu benshi na cane ndavuga intuzeye kuri katolika n'ayandi madini ndavuga nti
abantu ndabona ntibariko barasenga nti ico gihe nabonye hari bariyeri nti kandi nta muntu n'umwe nabonye arengana. Umuntu wa mbere yatanguye kumbaza ati none n'abasenga natwe tuzogendamwo? Ico nticari ikibazo, ico nticari ikibazo, nico gituma mubona ibibazo vyinshi ntakunze kuvyishura. Uwuzi ko asenga akora ibigororotse, uwo urumva ico kibazo ntiyari kukimbaza, kuko urumva uko bigenda kose harimwo abantu basenga bakora ibigororotse, kandi abo bantu none ko nama ndiko ndavuga nti hazorokoka abantu bake babera abo bantu nama ndiko ndavuga uwo muntu azova mw'abo bantu bake nyene. Okay, aho je nibaza ko ico kibazo ndacishuye. Hanyuma rero mfise rero ivy'Imana yantumye kugira ngo ndababwire mwumve yuko ndasubiyemwo, mwumve yuko mudasenga mukuri. Aha hantu ndahahagarara cane gose, mwumve ko mudasenga mukuri. Abantu iyaba basenga mukuri, izi ntambara twama dufise mu gihugu cacu c'Uburundi canke c'Urwanda canke ca Kongo, iyaba abantu basenga mukuri, izi ntambara ntaziba zihari. Reka mfatire ku gihugu c'i Burundi, intambara zose zimaze kuhaba nta kindi gihugu na kimwe kirabatera. Muriko muranyumva neza? Ndasubiramwo iki kibazo kugira ngo mucumve, mwumve yuko mudasenga. Abantu na cane cane b'Abarundi, kuko ni ubwo buhanuzi bw'uno munsi ni ubw'Abarundi gusa, intambara zose zama ziba, abantu buzuye mu buhungiro, abantu bashwiragiye ibihugu vyose vyo kw'isi, izo ntambara nagomba ndababwire nta gihugu na kimwe kiratera Uburundi. Ni ba Barundi nyene bavuga ko bazi Imana, bavuga ko basenga, mu nyuma nibo bagaruka bakaza bakicana kubera ishari n'inzigo. Rero umunyeshari uwo ni umwana wa Satani, umunyenzigo uwo ni umwana wa Satani. Abantu baja mu rusengero bakerekana ko bagiye gusenga mugabo bagakora ibibi, abo ni indyarya n'abana ba Satani. Muvyumve neza, amagorwa yose Abarundi bafise, baba bari mu gihugu, baba bahunze, baba bari hehe, bose bayategwa n'Abarundi bonyene ubwabo, bonyene nibo bisubiraniramwo, nibo biryanira. Bibiliya irabivuga neza iti umuntu yanka mwene se n'umwicanyi. N'abicanyi ni ubwoko bwa Satani, si ubwoko bw'abana b'abantu. Nkababwira yuko muvyumve neza kabisa. Hanyuma hariho abandi bambajije ikibazo bati none tukora iki?
tugire gute? Imana ntizuraba, murazi ko nahagaze kuri katolika cyane gose n'izindi dini. Urumva, kirazira uwuzi uwo ari we wese ko ari mu idini rikoresha ibishushanyo, ubuhoho ndongera ko na isilamu. Urumva, katolika irakoresha ibibumbano vya Mariya, igakoresha ibiti. Ivyo bintu yemwe ni kizira, n'ubuyobe imbere y'Uhoraho. Ndasubiyemwo ndabibabwiye, ubuhanuzi ndabusubiye bwoko mubwumve neza, kugira ngo mubyumve neza. Nanuze na isilamu, imisigiti yabo hariko igicapo c'inyenyeri n'ukwezi. Ivyo n'ibishushanyo, ntibasenga Imana. Abo bantu ntibasenga Imana. Aho muvyumve neza, abantu bose bakora ivyo bose, abo nukuri ntibari mu murongo w'Imana, bari mu murongo wa Satani. Muvyumve neza, ndabisubiyemwo. Ubuhanuzi nemeye gusubira kubusubiramwo kubera mbona umenga ntibagize iki n'iki. Abantu bavuze bati none twokora iki? Vyanditse, nta kintu na kimwe kizoba kitanditse Imana itakivuze. Ati jewe Uhoraho sinzoraba ngo umuntu yari mu idini runaka. Umuntu uwo ari we wese azi yuko ashimagiza idini canke ashima idini arimwe agira iki n'iki, ivyo imbere y'Uhoraho nta kimazi na kimwe bifise. Umuntu uwo ari we wese azi ko ashimagiza idini arimwo, ico ni ikigirwamana. Kandi Imana, Uhoraho ntazoraba ngo wari mu idini runaka. Imana rurema izoraba imirimo myiza wakoze, izoraba ko wubasha amabwirizwa y'Uhoraho ukayagendera. Ntabahaye akarorero, abantu ubu barasambana, na cane cane nje mu bakizwa, barasambana ngo nzihana. Abantu bagasambana ngo nzirega. Ubu ivyaha abantu babikora babibona, kandi bakararamanga bakagenda mu rusengero ngo bagiye gusenga. None wumva ntawe usaba abami babiri? Iyo ukora ibizira, ivyo bizira ni vya Satani. Iyo ukora ibintu, kuko ngo umwe wese ngo bazomurabira ku vyamwa yama. Aha rero iyi nyishu ndayihaye ba bantu bavuga bati none n'abasenga. Noneho rero ngomba ndababwira ubuhanuzi rero. Nama ndiko ndavuga nti nimusenga, kandi ijambo iyo ndarivuze kenshi nirihera. Ibihe biraje, muragiye kuzobona yuko ivyo navuze ari ukuri. Hagiye kuzoba ibintu bibishe cane gose mu gihugu c'i Burundi, kandi abazobikora mbere benshi bazoba ari abo mu nzu abigira yuko abazokora ibitagororotse. Benshi bazoba ari abigira yuko ari abakozi b'Imana. Igihe kiraje, ibi bintu muzobibona, muzovuga muti umuvugishwa Nikora canke umuhanuzi Nikora yari yarabivuze.
ibintu bigiye kuba bibi cyane rwose uzobibona. Reka ndabaha akandi karorero none raba nk'ubu, mbega murabe intuze nk'amasoko yirirwa araturirwa, none ntaturirwa n'abirirwa mu rusengero none buri munsi. Ndabaha akarorero umwana agomba, none hari umuntu arava mu kindi gihugu agiye guturira amasoko, guturira isoko, none gahemwe uwo muntu ntaba ari umwicanyi ku rugero mutagira uko rungana. Uraza abantu bahombera mu ivyo bintu, uraza abantu isoko, imiryango muri rusangi, ni nk'uko ubu turiye intunze amarembo y'igihugu, ubu turiye amarembo y'igihugu, ubu turiye imbabe, uturiye imyugariro y'igihugu yose uyituriye. None ugira ngo biza guturirwa n'abanyamahanga ntibiturirwa n'abarundi? Abirirwa barangaza abantu bapfuye bari mu buhungiro, bariko baragwa mu buhungiro, abandi baguye mu mahanga, abandi bagize iki n'iki, ugira ngo ntibikorwa n'abarundi? Hari umunyamahanga araza kubikora? none mwibaza yuko ivyo bintu Imana izovyihanganira iteka? Oyaye, Imana iraje gukuramwo inkozi z'ikibi zose. Ndabasubiriyemwo muvyumve, canke mugombe mureke, mugombe mumvume, mugombe muntere amabuye, iraje gukuramwo inkozi z'ikibi zose, kandi si kure n'isi kera, ni vuba cane gose. Mana yantumye ku bantu basenga, nongeye ndasubiyemwo kandi Imana yantumye ku bantu basenga, abantu bariko barasenga mu nyuma bakongera bagakora ivyaha batazi ko bariko barakora ivyaha. Abo bantu nibo Imana yantumye kuno musi. Hehe, ubwa mbere navuze abantu badasenga, ubu rero Imana yantumye ku bantu basenga, bakora ivyaha batazi ko bariko barakora ivyaha, nibo ngomba mpanurira uno munsi, nibo Imana yantumyeko. Neza na neza ubuhanuzi bumeze uku, ubu buhanuzi mubwumvirize, ni ubw'abasenga. Abantu mwese muzi yuko musenga cane gose, umwana agomba ndabibabwira. Munyuma uwo muntu akababa mu gisagara ca Bujumbura canke n'ibindi bisagara nyene, kuko Imana yanyeretse mu gisagara ca Bujumbura, mugabo n'ibindi bisagara vyarimwo. Ndasubiyemwo umuntu kazi kasenga cane gose, yama ku mavi, mu nyuma akababa mu gisagara ca Bujumbura. Ibintu bimeze uku. Neza na neza umuntu azi kaba mu gisagara ca Bujumbura, akaba atungiye umugore n'abana, mu nyuma mw'ico gisagara ca Bujumbura akaba ntahafise inzu, muranyumviriza neza, akaba ntahafise inzu, mu nyuma uwo muntu asenga, urumva akaba mu gisagara ca Bujumbura atungiye umugore n'abana, akaba ntahafise inzu, mu nyuma Imana rurema, umuremyi w'isi n'ijuru, akaba ataco yamutumye mw'ico gisagara. Ariko muranyumva? Ndasubiyemwo kuko ubuhanuzi yemwe ndabusubiyemwo kuko n'ubuhanuzi bugoye, buteye mugabo bugoye cane gose. Umuntu azi kasenga, akaba atunze umugore n'abana i Bujumbura, mu nyuma Imana rurema akaba ataco yamutumyeyo.
uwo muntu bishobotse Imana yambwiye iti nibasohoke hakiri kare amaguru n'amaboko agikwiye, atari aho bose baragiye kujyana n'inkozi z'ibibi zose, kubera bariko baracumura batabizi. Barasenga ntibariko barumvirwa kubera bariko barasaba abami babiri, urumva bakora barasenga bakongera bagakora n'ibitagororotse. Ikibazo kiraha. Imana yambwiye yuko umuntu yagiye mu gisagara Imana yamutumyeyo, urumva mw'ico gihe arafise ivyo akora, arafise akazi, Imana iramugaburira, araronka ivyo arya, araronka ivyo yishura inzu. Mugabo abantu bagiye mu gisagara ca Bujumbura Imana itabatumye, mw'ico gihe bakaba batungiye imiryango, nta buzi bafise. Mu nyuma bariko baragenda gusaba amadeni y'ivyo barya kubera nta kazi bafise. Mu nyuma babesha buri munsi abo bapangiye amazu ngo ejo ndakwishura, ejo ndakwishura, ejo ndakwishura. Ndasubiyemwo, urumva haba ivyo barya barabesha, haba n'inzu babamwo barabesha buri munsi. Nabonye abantu babaye intuzeye ivyo novuga ubukodi, inzu amahera y'ugukotesha yababanye umurengera, babesha buri munsi. Mwumvirize rero ikibazo aho kiri rero. Imana yambwiye yuko ntawe ushobora gusaba abami babiri. Urumva ntushobora kuba uriko urasenga wongera ubesha buri munsi. Ayo masengesho yawe ntiyakigwa, aza kumvikana ico kinyoma cawe. Ukuko uragenda kubesha ngo nkopesha ejo nzokwishura, nawe none ejo uzokwishura atakazi ufise, uzoba wayakuye hehe? Ngo ndindira gatoyi, ngo ndiko ndarondera ngo nzokwishura aho ni ku nzu, uzoba wayakuye hehe? Imana yambwiye yuko rero abo bantu bose mu gihe kigiye kuza, bose nta n'umwe azosohoka, nta n'umwe, bose azojyana n'abanyakibi bose. Imana izokubura ata n'umwe asigaye. Ubu buhanuzi ngira ngo ndabusiguye ku rugero rwumvikana, ubutaza kuvyumva je ntandondere canke ubuza kubaza ibindi bibazo, nizere ko ndabisiguye ku rugero rwumvikana. Kuko ndasubiyemwo, umuntu yatumwe n'Imana, nitange nk'akarorero bagenzi, nitange nk'akarorero. Jewe ngomba nitange nk'akarorero jewe nyene. Jewe mwaba mwumva ariko ndababwira buno buhanuzi buri munsi. Bantumwe. Jewe ntabwo nari umukene, ntimave mwaza ngo abantu benshi baranyihenda ko gatoyi. Jewe ntabwo nari umukene, nari mfise imiduga yiwanje, nari mfise ivyo ntunze binkwiye, nari mfise amazu yiwanje. Mugabo Imana iravuga iti ntumye wewe, bantumwe kugira ngo jiwe shiguruke mve muhira, mpebe ivyo ntunze, mpebe abana biwanje, mpebe umugore wiwanje. Bantumwe ntimave mwaza yuko kari akazi koroshe. Ndababwiye ko nari ntunze n'ivy'ukuri.
hafi ibisagara byose hafi intara zose nije nazigaburira, nije nazishira ibintu. Nababwiye nta mudandaza n'umwe ngira ngo ndiko ndavuga atanzi mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'i Burundi ngira ngo n'agacimbiri ndakazi, nta hantu hamwe ntazi, buri mutumba ndawuzi, n'agacimbiri ndakazi, nabo kandi baranzi. Mugabo murazi ivyambayeko, mbe murazi kugira ngo mpaguruke ingene vyagenze. Imana yambwiye mpaguruke ngende ntatwaye imodoka, ngende n'amaguru, n'ibirato vyiza ntabitwaye, ntatwaye n'amafaranga, amafaranga kuri konte, ntatwaye n'ikintu na kimwe. Mu nyuma ngende n'amaguru, nzogende numvira ijwi ry'Imana iyo nzotera ngenda. Mu nyuma ndabaza Imana nti none ga Mana nzobaho gute? Murumviriza ngomvye kubwira babasenzi bumviriza ivyo arivyo. Ndavuga nti none ga Mana nzobaho gute? Ngo genda jewe nyene nzokugaburira jewe nyene. Ndababwiye bantumwe, muzobe mwumva tuvuga Imana turayizi. Ndababwiye mwugo rugendo rw'iwanje ndiko ndatera ngiye, Imana yambwiye ivyambaye ko ibitangaro vyagiye bimbako ndabivuze, nofata intebe nkamara imisi ndiko ndavuga. Kandi ndabamenyesha ukuri, sinigeze mbura ivyo ndya. Ndababwiza ukuri kabisa, watumwe n'Imana biba ari ivy'ukuri. Sinigeze mbura ivyo ndya, habaye ibitangaro bimwe nagiye mvuga nti ego kweri ni Imana yantumye. Kugeza n'izi saha sindigera mbura ivyo fungura n'umunsi n'umwe, kandi ntawe ndigera nja gusaba, kandi ntawe mfitiye ideni. Nicerekana yuko rero Imana iba yagutumye, ibana nawe, wumva ivyo uza gukora vyose umuganira nayo, irakubwira urutonde ingene ibintu vyifashe. Nikimenyamenya, none ndinda ndabahanurira, none nohanurira mwebwe nanje Imana itambwira ivy'iwanje, banza kumbwira ivy'iwanje imbere ko ndababwira ivy'iwanje namwe cyangwa mvuga ivy'amahanga yose. Aho rero ndiko ndabwira aba bantu bigira ko basenga, mugabo bagasenga bariko barakora n'ivyaha, kumbure batabizi. Imana yabantumye ko ndabibabwire bavyumve. Imana yambwiye iti bafise iyo bavuye. Mvuze nti bafise iyo bavuye, ni mu mihana yabo, nibatabaranye basubireyo bigishoboka. N'ahandi Imana yakoresheje iti nibagende amaguru n'amaboko agikwiye, kuko nabona benshi amaguru yacitse, abandi nabo amaboko yacitse. Kubera iki? Bakoze ibintu bibiri, barasenga Imana bakongera bakabesha. Ibihano rero bazobironka, bahanigwe kuri ino si, babone yuko bakoze ivyaha. Ubuhanuzi ndabubabwiye, ntibazo bamwe ngo nabwo nababwiye. Kuko ibihe biraje kandi bije vyihuta mwabantu mwe. Muvyumve. Okay, ubuhanuzi Imana yari yantumye ndababwira ivyo Imana yari yantumye kubasigurira vyari ivyo. Reka ndababwire kandi ivy'Imana yantumye, kandi maze kwisigura inshuro nyinshi. Nibijanye n'ubu bwami nama ndiko ndabasigurira buri munsi. Nabonye abantu, Imana yanyeretse mbona abantu bariko baridodomba mu mitima yabo. Benshi barumva ubuhanuzi mvuga, bamwe ubuhanuzi bukabaryohera, bumva umenga ni ibiganiro ndiko ndakora. Oya, njye si ibiganiro nkora nkabyo vyo kw'iradiyo, oya, ni ubuhanuzi mwabantu mwe.
hanyuma mugabo bageze kw'iri jambo ryo kumva ngo ni umwami canke n'umuhereji, uwo ari we wese uza usanga nabibonye Imana yabinyeretse ukuntu uza ubona ngo shaka ivyo yavuga ngo vyari kuri ngo mugabo ngo ubwami ngo rero ko ubwami bwica ngo ko ubwami buhana ngo bugira iki, ivyo nabona abantu bariko baridodomba, si umuntu yabimbwiye, oya nabona nivyo Imana yamishuriye, nabona abantu bariko baridodomba. Nagomba ndababwire yuko igihugu c'Uburundi ubwo bwami buraje kandi ntibusubira inyuma, nta gisivya. Iryo jambo nta gisivya murazi ico arico, abantu benshi ikirundi barakivuga ntaco muzi. Ni ijambo bakoresha abantu bakiri abantu bataraba ibirara nk'ubu, umukobwa hagira hagere yuko agenda kurongorwa, hasigaye umunsi umwe gusa ngo agende kurongorwa, dufata azogenda kuwa gatandatu, hariho umuntu yabanza kugenda kuwa gatanu, akagenda kuvuga yuko ari ivy'ukuri urubanza ruzoba atagisivya. Kubera iki? Naravuze nti none abakera nibo bari bazi Imana gusumba mwebwe abubu ba kino gihe? Kubera umukobwa agomba aje kurongorwa, nimba agiye mu rutinyanka, umukobwa agiye mu rutinyanka canke umugore yabahumanye, carazira yuko aja mu bandi bantu kubera yaca bahumanya. Mw'ico gihe rero uwo muntu yitangira imbere, yagenda kubabwira yuko ari amahoro, uwo mukobwa ataraja mu rutinyanka, atagisivya urubanza ruzoba. Iryo jambo nimba murivuga murivuge murizi, muzohore murivuga murizi, nico gituma nshinje kuribasigurira. Ati ejo nta gisivya bizokunda canke urubanza ruzoba. Iyo vyagoranye baravuga bati rwa rubanza rwasivye hariho igisivya, baca bamenya ico yavuze uwo muntu batumye. Kandi agenda yikoreye inzoga imwe wanagomba itageretse wanagomba. Mu bindi umwe utageretse nta nawamuherekeza, we nyene yaba yikoreye uwo mu bindi, nta muntu umwe yamuherekeza. Rero mwumvirize rero, abantu ba kera nibo bari bazi ivy'Imana, nibo bari bakora ibigororotse gusumba ba kino gihe mwigira ngo mwarakijijwe mwaragize iki mugabo ibintu abantu bakora ibintu vy'ibiterasoni. Abantu bagenda gusambanira mu rusengero ngo mu nyuma ngo nabasamba babe ngo nabakizwa ngo niki niki, Imana ikazoreka mu nyuma ikareka gushavura no guhana. Rero ubwo bwami rero nagomba ndabibabwire, mwokwemera mwohakana mwogira iki, nta gisivya ubwo bwami buzoza. Muti kubera iki? Sinukuvuga ngo buzoza, burinjiye. Kandi nagomba ndababwire uwo mwami azoba ari umwami w'inkomezi, umviriza, azoba ari umwami w'inkomezi, afise imbaraga ziva ku Mana, afise ububasha buva ku Mana,
azoba ari umunyabubasha ku rugero rumwe ntoshobora kuronka ingene nobasigurira. Hanyuma niwe agiye kumara ibyo abakoroni, aya macakubiri yateragiwe mu karere kose. Urumva atari umunyembaraga ntivyokunda. Nabona bidodomba ngo umwami ngo arica, ego nyene azoba afise amategeko aremereye ajyayo kwa Mose kurya azoba ari, azoyubahiriza uko ari, utazoyakurikiza azopfa. Aho nizere yuko sindiko ndavuga mishije ngize ikiniki canke muzobave muva ngo wa muntu ngo yahora avuga ivy'Imana ngo none ngo abantu barapfuye baragize ikiniki. Utazokurikiza amategeko y'Imana azopfa, kubera abantu baramaze kugabira Imana ku rugezo rumwe rutagira uko rungana. Mu nyuma rero abantu ntibazotinya Imana, bazobaho batinya guhwera, mu nyuma bakora ibigororotse. Urumva abantu ubu baramaze kuba ibikoko bikokoye, bwicanyi burenze indengakamere. Ibintu bakora n'ibintu vy'ibiterasoni gusa. Abantu basigaye bikunda. Urumva kwica mugenzi we nacyo bitwaye, urumva kwangaza mugenzi we nacyo bitwaye, wewe akararamanga akabona yuko ari amahoro, abandi bagowe baraye ubusa, yamukuye mu vyiwe, yamuturatuje, yagize iki n'iki. Oya, suko bigiye kugenda. Kandi nababwiye ntibizohora bityo iteka, kandi Imana ntizokwama ishavuye ngo abanyakibi baba aribo biganza, mu nyuma abagororotsi nabo baba ari bamira mu bibazo buri munsi. Oya, siko bigiye kugenda. Ibintu bigiye guhinduka. Nababwiye ibintu vyose bizohinduka, vyose bizosubira kuba ubushasha. Uko urumva ivyo mwari muzi vyose, ivyo babahenze vyose, ivyo babapomvye mu mitwe n'ivyo bababwiye bitari vyo, abigira ngo n'abakozi b'Imana, vyose bizohinduka. Vyose bizohinduka, bizosubira kuba bishasha. Mwovyemera mworeka nta kizohindura, kandi nta n'uzobizibira, nta n'ufise n'ububasha bwo kunabizibira. Igitangaje naba ariko ndababwira nti jewe mvuga ndi umuntu umwe, kandi nta ngabo mfise. Mugabo abo mbwira bafise ingabo, bafise indege z'intambara, bafise amaburende, bafise ubwoko bw'ingoho zose, bafise n'ububasha bukwiye. Mugabo jewe ndi umuntu umwe, kandi iyi ntambara ntibazoyitsinda. Ndazi yuko tuzoshika kandi tuzotsinda. Majambo Imana yambwiye ndabahereza ari muri Nahumu 3, hanyuma n'umurongo wa 13 wonyene gusa. N'umurongo wa 13 wonyene gusa. Haravuga yuko ngo abantu bawe bose babaye nk'abagore, ngo igihugu, ngo imyugariro yose yugururiwe abansi bawe, ngo igihugu catsemwo umuriro cose.